Mwiriwe naho ibiganza turamukanye. Mwiriwe namahoro bano Imana. Yesu nashimwe. Hanyuma natwe turanezerewe cyane kuba hano ku Mayere. Yesu nashimwe. Jewe n'ubwa mbere shika hano. Nukuri Yesu nahabwa icyubahiro cyane. Ndabishimiye Imana cyane kuko ingendo nk'izi sikeshi ziboneka. Siko none izi ngendo sikeshi ziboneka none Imana ikagufyondeye utushima. Siko none ego ndashimiye Imana n'ukuri yangitugiriye imbabazi ikabidushikanya ahantu, kandi ndashimiye umukozi w'Imana yatwiyumviriye ko erega hajya kumugara hari benshi. Siko none abantu Imana yitwa komisiyo, ariko kandi kubona bagutunga urutoka tinaka n'ubuntu bw'ubwira. None rero n'ukuri muvyeyi Imana nimuhezegere cyane, Imana ishikari mwongere umugisha. Hanyuma ku izina ryanje nitwa Ndayishimiye Moise, umukozi hajya nyene kozi bishengera nyene kumugara nkuko mutabaje kubivuga. None rero nitwa Ndayishimiye Moise, mpaye mva hariya mu muryango barantumiganuke nimuzaki. Ego kabisa. Hanyuma turanezerewe cyane. Siko none gashengera Imana ndaza ntakisha dukoranije atari jambo ry'Imana. None reka turabe ururirimbo gatoya ducako, hanyuma dusoma umurongo w'ijambo ry'Imana. Ariko kandi ndashimiye mwemwiye mwemwiye ni mwiza, ni mwiza n'ukuri. None nasanze mwemwiye yatumbereje hamwe. None rero nahabwa icyubahiro cyane. Reka turirimbe gatoya tunyarutsa hajya 49 uriko 49. Ugusenga kurafashiriye byose ushikana kuri Isome jambo ry'Imana hajya mu byakozwe n'intumwa igice cya 12 guhera ku murongo wa mbere. Ndasoma ndihuta ubunyaye. Ndasoma mu izina rya Yesu Kristo ibyakozwe n'intumwa igice cya 12 guhera ku murongo wa mbere. Umutwe w'ijambo uvuga ngo umumarayika akiza Petero ne Herode. Maze nko muri icyo gihe umwami Herode atamu maboko bamwe bo mwishengero ngo bagirire nabi, yicisha inkota Yakobo mwene nyina wa Yohana. Maze abonye ko bihimbaye Abayuda ariyongeza afata na Petero. Hari mu minsi y'imitsima itambiwe, amaze kumufata amushyira mu ibohero
amuha abasoda 16 kumurinda ari bane agira ngo azamushikirize abantu Pasaka ishize. Nuko Petero arindwa mu ibohero ariko ab'ishengero baramusenga. Yesu yari mu murongo. Nuko Petero arindwa mu ibohero ariko ab'ishengero baramusengera batakambira Imana bakobeje. Ku munsi Herode baca amushikiriza bari muri iryo joro Petero yarasinziriye hagati y'abasoda babiri aboheshejwe iminyororo ibiri. Abaterani bari ku rugi barinda inzu y'Ibohero, maze umumarayika w'Umwami Imana amuhagarara iruhande, umucyo ubonesha mu nzu, akoma Petero mu mbavu aramukangura ati byuka n'ingoga. Iminyororo imupako ku maboko irakoroka. Umumarayika aramubwira ati kenyera wambara inkweto zawe. Abigenza atyo kandi aramubarira ati ikubiye ku mutamana wawe unkurikire. Arasohoka aramukurikira yamara ntiyamenya ibyo umumarayika akoze ko ari iby'ukuri, ariko abwira ngo abonye ibyo yeretswe nko mu nzozi. Bakiri ku baterani ba mbere no ku ba kabiri bashika ku irembo urugi rw'icyuma rica mu gisagara rurabiyugururira ubwarwo, barenga irembo baca mu nzira imwe. Uwo mwanya umumarayika aca amusigaho. Akenge kagarutse Petero aribwira ati noneho menye n'ukuri yuko Umwami yatumye umumarayika wiwe akangiza ukuboko kwa Herode. Boni ibyo ubwoko bw'Abayuda bwari bushagaje. Yesu nashimwe. Niri jambo ry'Imana fise dusangira kuri akagoroba. Sirindi n'ububasha bwo gusenga. Ububasha buva mu masengesho. Shengero ry'Imana ryo kumaye. Umukozi w'Imana avuye hano. Nta kindi avuze atari ububasha bw'iki? Bwo gusenga. Ububasha bwo gusenga. Turabona hano Petero yarashyize ahantu hakomeye. Umwami Herode yafashe Yakobo amushyira mu ibohe, aramwica. Mbere yavuye mu ibohero gusa, yaciye agira akamwica. Kandi bigaragara neza ko tari igihe cy'ihamwa y'abakozi b'Imana sikoroni. Ariko kandi ishengero yari aho naho yafashwe Yakobo bakamwica, ariko ishengero ryari ngaho. Agera abwira igihe umuntu akurokera mu kintu abantu bakomeye ngo barazazaye ntibafate ibintu, ugasanga ikintu kirabaye abantu kuba ikintu cya gafura, ikintu kibaye gafura, ugasanga abantu barobewe no gufata ingingo kanaka kandi ubasha babufise. Hanyuma abonye ko bihimbaye Abayuda ashongera ariyongeza afatana na Petero ngo yongere amushikiriza Abayuda bakora iki? Bamwice. Ariko ndabona hano ku murongo hajya wa 5 nuko Petero arindwa mu ibohero, ariko ab'ishengero baramusengera batakambira Imana bakoze. Ngiki ububasha bwo gukora gusenga. Hajya mu gusenga harimo ububasha, mu gusenga harimo ubushobozi budasanzwe. Naho Petero yarafashwe, wewe yararinzwe, bayijambo ry'Imana tubwiye ngo yararinzwe n'abasoda bane ijya nino, aboheshejwe iminyororo ikamba zikomeye. Baramuboha kugira ngo ntabacike, baramutekera baramuboha neza kugira ngo ntabacike. Ariko ishengero rirumva yuko umukozi w'Imana ahuye n'ikibazo, bagize natwe ntitubire kuku, baca barafukama barasenga. Ijambo ry'Imana tubwira ngo batakambira Imana bakobeje, bararira barasenga Imana batakambira Imana kugira ngo Imana nayo yishure. Nuko barasenga cyane, barasenga bakobeje batakambira Imana
umukozi w'Imana ari mu mbatane araboshwe, buca bamushikiriza abayuda kugira ngo bamugire ico bagomba. Ariko kandi ishengero riravyanka, riravuga ati oya nitwemera ko guma yiyongeza nkaho bego ni nkoko aturutsa mu bituru afata yiyongeza ikorwa agomba. Oya bagize natwe n'ishengero reka kuri gikorwa tukamenya kuko bari bazi ubasha gusenga. Haleluya. Bari bazi ubasha gusenga. Iryo shengero ryari ubasha gusenga kandi riragaragaza ko ishengero ritunganije neza kuko ijambo ry'Imana riratubwira mu migani ngo umuntu wese asenga Imana atende kuratunganya muri bisese imbere y'Imana ngo ariko amasengesho y'ubugorozi ngo afise ikibanza kidasanzwe imbere y'Imana. Hariya mu migani 15 ku murongo w'umunani ugusenga kw'abagorozi ufise ubushobozi ufise ububasha w'ijuru kuko ugusenga niko kuganira n'Imana. Siko ndorenga gusenga kuganira n'Imana. Petero yari mu batane ariko kandi ishengero riramusengera. Natwe shengero ry'Imana turi hano ariko kandi yanashika ukaba uri hano uri mu bibazo bitandukanye, uri mu ntambara zitandukanye, uraboshwe, urugarijwe, uri mu ntambara umengo ntako bigenza, ariko turafise Imana itwishyura mu bibazo byacu. Yesu ashimwe cyane. Turafise Imana ntagira umuntu wabaye yikengera gusa Imana igomba ko gutungana kwa gusa ibisigaye nabyo turafise Imana y'ububasha. Aba bayuda bari bafise ububasha bwo mu mubiri, bakora mu mubiri, baganya ko bahize ibyabo, ariko natwe dufise ubundi bubasha, dufise ibindi bigwanisha ngo abo turwana gusa b'inyama n'amaraso, ngo ariko turwana n'impemu mbi zahanga mu kirere. Umukozi w'Imana bivuze ko bari kwandikira mu Efeso ngo turwana n'impemu mbi zahanga mu kirere, ngo nuko mabona ibigwanishwa byose bibanitanga ngo mubone guhagarara mu minsi mibi. Natwe shengero ry'Imana dukwiye guhagarara muri ibi bihe nyene nk'uko umukozi w'Imana aze kubivuga. Dukwiye guhagarara tukirinda icyo kuba kuri Kristo, niho tuzosenga Imana ikumva kandi ikadutabara. Birashika hano harimo abantu baremerewe bafise ibibazo, bafise intambara mu ngo, bafise ibibazo by'imisozi baharaniye, abantu bafise ibintu by'intambara, ibintu by'ibigwara bidakira, ngo babasenga kenshi, ngo baribuje kenshi, ngo bagiye nino, ariko mumenye nta handi mukwiye kurondera ni kuri Yesu Kristo. Muri Yesu byose birashoboka. Nicyo gituma shengero ry'Imana kuri uyu mugoroba umuntu wese yobavuga ati jewe hari icyo numva, hari ukuntu bimeze, hari icyo nasenga sinayishurwa, hari ikibazo kimpanamiye, hari ikiri imbere yanjye, maze usuzume umutima wawe. Oh haleluya. Uno munsi hari ububasha bugira bukore kuri mama mwene data waba ufise ikibazo, waba warasenze kenshi, waba warapfukamye kenshi, ariko uno munsi hari ikimara igomba kuko mwene data yahagurutse avuga ngo ubasha gusenga. Nanjye niko ndasenga mu mazino mbono ijambo ngo ugusenga abantu bagwije gusenga kuko gusenga kwari mu bubasha, gusenga niyo abantu batabara ibibazo. Namwe mwene data icyo tubahanuye kuri mugoroba umwe wese yirabe ehera kanguka, icyo ni igikwanisha cyambere umukiza kuri kubana. Iyo umuntu arasenga koko abahorokewe ibintu byose ubikora ku migenzo, uzubikora ku migenzo gusa ukurikira, ariko kugira ngo uzoronke umukomezi, kugira ngo uzoshobore gukora igikorwa cy'Imana enda kwiba muri gusenga. Pfukama n'abantu uzurapfukama senga Imana, heba kuri iminsi yose nawe uzasaba igitendo umunsi umwe gahebe, yemera gahebe, pfukama senga Imana izokwishura nta kibazo. Imana izokwishura, Imana iradukunda, ngo niyo wiyegereza Imana nayo izobegera. Yesu nashimwe. Niyo wiyegereza Imana shenge ryo kumayengo, ibyo byose mubona umenya n'imisozi, ibyo byose mubona umenya n'ibindi bihagaze imbere yanyu, Yesu azobirandura, Yesu azobibomora, ibyo bisika biri imbere yanyu Yesu azobibomora. Birashika umuntu akaba yifuza gukorera Imana ariko ugasanga ubukene bwugarije, akaraba gakeyutse akabura nyirakora, ariko kandi ibyo byose pfukama. Yesu ariteze gukora igitangaza. Mwene data kugira ubwoba niwegereza Imana nayo izokwegera. Yesu nahabwa icyubahiro cyane. Bantu b'Imana mwiyegereza Imana, mukanguke gusenga Imana. Ingorane rifise muri iyi minsi haba mu baririmbyi, haba mu makorali, abantu basa nk'umuntu yibereye muri gusenga ndasenga,
ugasanga n'ukunyene konyene kuzamengo ukwirikirana uko ariko hari kubona kimwe kizobandanya mutamaze gufuka mu gusenga niho hari ibibazo byawe gusenga niho uzoronka inyishu gusenga ni ishingiro rikomera rikabandanya neza gusenga niho umuntu yuzuzwa inkomezi agakorera muri mpemu akuzura ubushobozi akuzura umuriro agakoresha mpemu yera kuko wafukamye ukabona umwanya wo kuba imbere y'Imana ugasenga Imana. Oh haleluya. Ugusenga ni kwiza uhagurutsa Imana ku ntebe ikaza gutabara. Ugusenga ni kwiza uhagurutsa Imana ku ntebe ikaza gutabara. Nta kibazo ikibazo bingana gute, nta kibazo muri muntu amazi meze gute, nta kibazo mubaye imyaka ingana iki, ariko fuka musenge yiyeze neza tungana neza. Yesu yitenda kubona igitangaza mukozi w'Imana nk'aho ni kugira ngo udukore ibikorwa bigenda neza, kugira ngo udukore ibikorwa Imana igushime n'udushimwe n'abantu none gushimwe n'Imana n'ugufukama ugasenga Imana. Icyo nicyo kigwanisho cya mbere, icyo kigwanisho cya mbere cy'umukristo uko uri kose uko umeze kose. Ikigwanisho cya mbere no gupfukama ugasenga gusenga kwa muri wewe amasengesho akagwira muri wewe niho n'ibikorwa uri kurakorera Imana izobinezererwa. Niho uzokorera Imana wumva amahoro, wumva ukorera Imana mu mutima ukumva ko ari amena mu mutima wawe ukumva kunezerewe. Nuko senga y'Imana ni imirongo narifise kugira ngo dusangire kuri mugoroba ibango ryo gusenga. Indasubira hariya furura ingabire gusenga biranashika yarazimye biranasika ubu ukaba wikorera uko wigomeye ukaba umenya intege zaguteye. Iya furura ingabire gusenga rondera wowe twe neza wiyegereza Imana izokwegera. Senga udasiba Yesu azokubera inyinshi mu bibazo byawe. Nuko Yesu nabahezagire cyane n'iri jambo niba hari icyo bataratumye ugabanukirwa ubu ukabujyamuko naho ubyutse. Erega harimo n'abadasenga no gufungura intege zateye harimo n'ubyibuka gusenga no kuryamura akajyamuko n'ibiryo ntagire ngo yikangure intege nke ziba zateye yari bufure kuko Yesu ari hafi kuza. Uwazokangura n'umuntu azosanga yiteguye, n'umuntu azosanga ari maso, umuntu ahagaze mu gusenga yejejwe neza ariko arasenga. Kuko gusenga tuba turiko turaganira n'Imana yacu w'ijuru. Niko urufunguzo rw'ijuru ni ugusenga. Iyo uzoba uriko urasenga uzoba akabobera k'ijuru akayaga k'Imana no guhumekera kuko niko urufunguzo rw'ijuru. Yesu nahabwa icyubahiro. N'uyu mwanya rero mwanya washika uzuza kuyomboka abakozi b'Imana bagufashe bagusengere izo ntege nke zikuvamo. Niba ari icyaha wakoze mu izina rya Yesu Kristo ucature kugira ngo Yesu Kristo acabana nawe. Amasengesho usabinganiro gusenga kugira ngo turwane intambara muri iki gihe. Yesu nawe azobana natwe kugeza twitunganije neza tugahagarara mu mwanya wo gusenga. N'aya majambo y'Imana mwese wiyumvise mukayakira. Yesu nabahezagire. Mana yera marugurutse. Haleluya. Turagushimiye kuri mugoroba, turagushimiye Mana kubitwemereye Mana Yesu Kristo. Ishengero ryawe rikaba riko rirakira amajambo yawe Mana. Nushimwe muhabwe icyubahiro Yesu, nushimwe kuko uradukunda nyakubahwa. Hezagire ijambo ryawe bene data Mana Yesu rigira imitsi Mana rigira ububasha hagati mu ishengero ryawe. Turasenze Mana yera uduhezagire ushire kugira neza Mana. Turasengera umukozi mwami agira kurikira umufasha kugira neza umuhagararire nyakubahwa porogaramu yawe mwami. Twagushimiye twakwiteze mwami kubyo tugomba ko byose bibisabye mu izina rya Yesu Kristo. Amen.